Reka subire ndabaha ikaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mwakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ishene yanyu Imwe Rudende ya Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwiriwe, abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangere bigusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero nkengurukire mwe mwese mudukurikira muri mu micungararo igize igihugu cyacu Burundi, abadukurikira bari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari mu makungu ya kuri mwese ndabahaye ikaze mu makuru yacu yo kuri isa. Akaba ari amakuru abayiriwe avugwa mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mu iperereza, mu gateka kazina muntu, amakungu ya kure ndetse n'ari makuru yose abari garavugwa mu kibano. Reka romba ikaze mu makuru yacu yo kuri isa. Akaba ari amakuru rero araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turanyarukira mu Burundi na cyane mu mutekano. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Gaspard Baratuza asohoye itangazo ryihuta cyane nk'uko amakuru dukuye mu gisirikare cy'u Burundi FDNB abishikiriza. Mu kanya turaza kuyabagareza ko ku buryo bw'idonido tubashikirize mbega ibijanye n'iryo tangazo nibiki ese uyu Gaspard Baratuza ariko aragabisha mu biki mu bijanye n'umutekano. Kuri bw'idonido turaza kubigarukako. Turaza no kurabira hamwe kubijanye n'ubuzima bwa General Major Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi, turabira hamwe ivyamuranze. Kandi mu Burundi turaza kurabira hamwe ko biriko biravuga ko ngo bari mu ruhombo biturutse ngo kuyugogarwa ry'imbibe n'umutekano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Turaza kubigaruka ko navyo ku buryo bw'idonido tubandanye tubibashikiriza. Naho urwaruka ngo rufise turaza kubibandaniriza hamwe mu buryo bw'idonido tubibashikirize. Turaza kandi no kurabira hamwe ku mpanuro zijanye namwe mu mayeri y'iperereza ry'u Burundi mu kiganiro cakozwe na Fokode yari yatunganijwe ku munsi w'Imana uheze kijanye n'amayeri ngo ndetse n'imitego y'iperereza. Hari ndetse ngo n'impanuro zihambaye zaranzwe, byose turaza kubibashikiriza. Ico ndabibutsa mwibuke gufyonda suivre, partager na s'abonner kugira ngo tujye tubandanya kubana mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza. Reka subire mbahe ikaze mu makuru yacu ku buryo bw'idonido tugiye guhera ku yari karavugwa ko mu mutekano, aho urwaruka rufise hagati y'imyaka 18 na 25 rukeneye ngo kwinjira mu gisirikare ruhamagawe. Guhera ku mikangara iheruka ngo gukora ikibazo gitanga uburenganzira bwo kuja muri kaminuza, bakaba ngo baragitoye gushika ku bakeneye kwinjira mu gisirikare bato barahamagarirwa ngo kuja kwiyandikisha. Mu itangazo ryasohowe na Gaspard Baratuza umuvugizi w'igisirikare w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi ndetse no kubungabunga abahoze ku rugamba kuri uwa gatanu igenekerezo rya 12 Nyakanga uyu mwaka, imikangara ngo yemererwa ku ngero zose nuko baba kubatari munsi y'imyaka 18 kandi ngo ntibarenze imyaka 25. Nkuko abisigura ngo muri urwo rwego udakwiza imyaka 18 aba akiri umwana. Ibyo ngo nabyo bikaba ngo bihanwa n'amategeko. Urenza imyaka 25 nawe ngo agafatwa nk'uwushaje. Gaspard Baratuza kandi amenyesha ko ibibanza byo kwiyandikishirizamwo mu gihugu cyose ari ibi bikurikira: mu ntara ya Bujumbura ni Mukaza, Bubanza, Cibitoke ndetse na Isare. Muri Burunga naho ni Ibururi, Makamba, Rumonge ndetse na Rutana. Muri Buhumuzaho ni naho bakazokwiyandikishiriza mu Ruyigi, Cankuzo ndetse na Muyinga. Muri Gitega ho ngo bakazokwandikirwa i Muramvya, Gitega, Mwaro ndetse na Karusi. Abo muri Butanyerera ho ngo ibibanza byo kwiyandikishirizamwo bikaba ari Ngozi, Kirundo ndetse na Kayanza. Uwo avugira urwego rwo kwivuna basi asigura ko iri ribaye itangazo gitanga marara. Ubundi ngo amatangazo azokwirangizwa ku biro vy'amakomine ngo ku biro vy'intara
ku mazone, mu masengero ndetse n'ibindi bibanza bitandukanye vyemewe n'amategeko y'igihugu. Naho Burundi buvuga ko ngo bari mu uruhombo biturutse ngo kwiyugarwa ry'imbibe n'umutekano muke muri Kongo. Bamwe mu rwaruka rusanzwe rwitunganiriza imigambi rwo mu karere k'ibiyaga binini ruvuga ko rumaze kugira uruhombo runini kuva aho imbibe z'u Burundi n'u Rwanda zugariwe n'umutekano muke mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu nama yakoreye y'akarere yo guhanahana ivyumviro ku vyerekeye uguteza imbere igisata co kwitunganiriza imigambi ku rwaruka yabaye muri ino ndwi, bamwe mu rwaruka rwitunganiriza imigambi mu gihugu c'u Rwanda ruvuga ko n'imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda y'urwaruka rwo mu karere k'ibiyaga binini yagabanutse. Urwo rwaruka rwo mu gihugu c'u Rwanda rukavuga ko ngo kera wasanga bakorera hamwe mu guhanahana ibidandazwa, bakemeza ko ngo ubu bisanga bariko barakoresha amafaranga menshi yo kwiyunguruza, navyo ngo bikabatera uruhombo rukomeye. Na bamwe mu rwaruka rwitunganiza imigambi mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bari bitavye iyo nama, baremeza ko ubu ibigo ngo bigoye gushora ibidandazwa canke kwinjiza biturutse ngo ku mutekano muke uri muri ico gihugu. Iruhande y'ubwo urwaruka rwo muri Kongo no mu Rwanda, n'urwaruka rwo muri komine Cibitoke mu Burundi narwo rumenyesha ko ubu ngo bitoroshe gukora urudandazwa ndengambibe kuko isoko ryagabanutse, bagatanga akarorero k'ivyamwa bahora bashora muri Kongo ndetse no mu Rwanda ubu ngo bitagikunda. Bagasaba amareta y'ivyo bihugu vyombi gukora ibishoboka byose imbibe ngo zikugururwa hatibagiye gutorera umuti ibibazo vy'umutekano. Imero Hantine Kanyana asanzwe ari umuhuza w'u Burundi, akaba anarongoye urwo rwego rw'abahuza bo muri Afurika yo hagati, ahamagarira urwo rwaruka rwo mu karere kumenya ko rufise uruhara runini mu kugarukana amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini. Agasaba kandi urwo rwaruka gutahana ubutumwa bw'amahoro mu bihugu vyabo baje bavamwo, ngo kuko mu gihe ata mahoro ataterambere ryoshoboka mu rudandazwa. Naho kubijanye n'ubuzima bwa General Major Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi, mu nama yabereye Igitega ku 26 mukakaru y'umwaka wa 2020, intumwa za CNDD-FDD zatoye Evariste Ndayishimiye ngo abe umukandida wabo mu matora ya perezida yabaye ku 20 Rusama umwaka wa 2020. Ijambo ryiwe ry'intango ryerekanye ihinduka ry'akabakirisu bivuga ubutumwa ry'uwo mugambwe kuva mu ngorane zo mu mwaka wa 2015. Evariste Ndayishimiye yavuze ko yaronse ibimenyetso bivuye ku Mana mushobora byose kubijanye n'ico gihe kidasanzwe nko guca kwinuma igwa mu mutwe w'umutambukanyi wiwe. Ndayishimiye yatsinze amatora n'amajwi 68.72% nk'uko bigaragara mu biharuro yatangajwe na komisiyo y'igihugu yigenga y'amatora Seni. Yari rero imbere cane y'umukandida mukuru w'abarwanya ubutegetsi Honorable Agathon Rwasa, umukuru w'inama y'igihugu y'umwidegemvyo Seneri yarose amajwi 28.19%. Ukwimurirwa ubutegetsi hagati ya Pierre Nkurunziza na Evariste Ndayishimiye ariko ngo kwa mbere hagati y'abakuru b'ibihugu babiri batowe kuva Uburundi bwikukiye muri 1962 kwari ngo okwategekanijwe kuwa 20 Nyandagaro. Ntivyabaye bigikunda kuko ngo kuwa 9 Ruheshu y'umwaka nyene wa 2020 leta yatangaje urupfu rwa Pierre Nkurunziza rwarabereye
ku bituro vya cinquantenaire natwe turashoboye ikarusi bivuye ku guhagarara k'umutima. Imbere gato yuko ubutegetsi abushikiriza Evariste Ndayishimiye mu kwezi kwa munani. Mu gihe byari bitegekanijwe ko Pascal Nyabenda yararongoye inama nshingamateka aja ku butegetsi byifata kibanza, sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yaciye ifata ingingo ko haca harahira vyihuta umukuru w'igihugu yari yatowe. Yaciye arahira kwa 18 ruheshi umwaka wa 2020 ku kibuga c'Ingoma Igitega. Yasezeranye gukora gukomeza n'ububasha bw'uwamubanjirije nk'uko amakuru n'ubundi ku rubuga abishikiriza. Reka tunyarukire mu yandi makuru kandi kubiko biravugwa ijya nino mu bindi bisata biba bigiye bitandukanye. Reka tunyarukire muri Buhumuza turabiri hamwe ibiriko birahavugwa. Muri Buhumuza ngo ntiboroherwa no gutumatumanako bakoresheje umuhora wa Econet Leo. Abakoresha umuhora wa gutumatumanako Econet Leo mu ntara ya Buhumuza baridoga ko bashobora kumara iminsi 3 canke irenga badashobora gutumatumanako kubera uwo muhora uba udakora. Abo banyagihugu bavuga ko bibahombya uko nk'abadandaza amayinite ico gisata kidakora, ngo hatibagiwe ko n'abashaka kubikura canke kubika amafaranga yabo bakoresheje igisata ca Ecocash ico gisata naco kidakora. Bavuga kandi ko bibasaba kwiyunguruza aho baja Imuyinga canke Gitega kugira ngo ivyo bisata bishobore gukora canke bashobore gutumatumanako. Bakamenyesha ko bitabera uruhombo kuko abakoresha uburyo bwishi mu kwiyunguruza. Muri Econet Leo bavuga ko hari icuma c'umuyagankuba cahiye ngo ku munara wa Birime kugira ngo bakore, bigasaba ko gukoresha amazutu nayo iyo bayabuze bigaca bigorana, ariko ngo bakaba bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo ico kibazo gihere nk'uko abakorera muri ico gisata nyene bitwiganiye. Naho Igitegaho mu gihe hasigaye indwi imwe gusa ngo umwaka w'ishure wa 2025-2026 utangure, umuryango w'umushinga mateka Valence Kaneza watowe mu ntara ya Gitega akaba ari nawe afise imyaka mike mu bashinga mateka baheruka gutorwa, yarashikirije ibikoresho vy'ishure abana 375 bo muri zone Rutegama muri komine ya Kiganda ku wa gatandatu igenekerezo rya gatandatu Nyakanga uyu mwaka. Ivyo bikoresho vy'ishure vyari bigizwe n'amakaye, amakaramu hamwe ndetse n'uducamurongo. Yabitanze mu ntumbero yo gusabihiriza abana biga bava mu miryango ifise amikoro make batowe mu mitumba 12 igize zone. Umwe mu bana baronkejwe ivyo bikoresho yarashimye cyane ngo kubona yarashizwe mu barose ivyo bikoresho kuko abavyeyi biwe vyahora bibagora kugura amakaye akwiye ndetse n'ibindi vyankenerwa. Musitanteri wa komine Kiganda Diane Irakoze nawe yarashimye iyo ndongozi, yibuka abo iserukira mu kubahiriza mu kubashikiriza ibikoresho vy'ishure. Yamusabye gukomeza ashigikira ndetse no mu bindi bisata bigize iterambere ry'iyo komine muri rusange. Diane Irakoze yaratanze impapuro ku banyeshuri aho yaratanze impanuro ku banyeshuri aho yabasabye kuzogira umwete wo kwiga kugira ngo bazotahane umwimbu mwiza. Abavyeyi nabo yabasabye gukurikirana neza abana babo ku mashure ndetse ngo no kubaha umwanya wo kwiga. Nayo uwo mushinga mateka Kaneza Valence yamenyesheje abana ko ico gikorwa c'urukundo yagitunganije mu ntumbero yuko atamwana yoreka kwiga
canke ngo ahebe ishure kubera ngo kubura ibikoresho. Nawe nyene yaratanze impanuro ku bana baronkejwe ivyo bikoresho by'ishure, abasaba kwigana umwete kuko ngo ari bo Burundi bw'ejo, aho ndetse ngo yanabibukije ko imbonakazoza y'igihugu cifashe 2040 igihugu giteye imbere muri 2060 ari iyabo. Ngo yarabashimiye kandi n'indongozi mu ntwaro zateye intege iteka ivyo bikorwa, harimo ndetse na musanteri wa komine Kiganda, utwara zone Rutegama, hamwe ndetse n'abajejwe intwaro ku mitumba. Bo ngo bacaguye abana bakwiye gushigikirwa n'uwo mugambi. Yarabemereye ko uko Imana izoza iramubehezagira nawe azoza arabashigikira, nkuko yabitomoye muri ico gikorwa nyene yarimwo co gushikiriza abo bana ivyo bikoresho by'ishure, nkuko ndetse n'amakuru ku rubuga tuhakura abidushikiriza. Reka tunyarukire no mu yandi makuru n'ubundi kubiriko biravugwa no mu zindi ntara zitandukanye zigize igihugu, aho rero hari n'ayandi makuru abariko arahavugwa. Byose reka tunyarukire rero nabyo tubandanye tubibashikiriza. Tunyarukiye kandi Igitega, abanyeshuri biga mu myaka y'amashuri yo kwimenyereza kuri ECOF. Tubandanirije amakuru Igitega, abanyeshuri biga mu myaka y'amashuri yo kwimenyereza kuri ECOFO Birohe komine Gitega bagiye kuza barafungurirwa mu ntumbero yo kunagura kugaburira ibitigiri by'abana baheba amashure. Kuri iryo shure ishirahamwe Umuco w'ibibondo rigiye gutangura gufungurira abana biga mu myaka yo kwimenyereza kuri iryo shure. Ikibanza cyo kubafunguriramwo caruguruwe icese kuri wa 10 Nyakanga y'umwaka. Iryo shure riri muri iyo quartier ya Birohe, ahasanzwe hagwiriye abapfasoni batubutse biciye mu mategeko, hamwe ndetse batubatse biciye mu mategeko, hamwe bacuruza umubiri. Abo rero akeshi ngo ntibyoroha ngo kubarukurikirana abana neza, bigatuma benshi baheba ishure. Umuyobozi w'iryo shuri amenyesha ko nko mu mwaka wa 2021 na 2 hahevye abanyeshuri barenga 40 gushika mu mwaka w'icenda. Janine Ntahondi aserukira ishiramwe Umuco w'ibibondo asaba abavyeyi gushigikira uwo mugambi mu kurima imboga ndetse no gufasha kugaburira ibitungwa ivyo iryo shure rigiye korora. Abajejwe intwaro ngo nabo bahamagarirwa gushigikira mu gucungera neza ibikoresho bizokoreshwa. Umuhanuzi wa Buramatari mu bijanye n'amategeko arakengurukira iyo ntererano, akamenyesha ko umwana yafunguye neza ngo bituma n'umwimbu w'ishure ugenda neza. Ibyo rero akaba yabishikirije muri ico gikorwa nyene cari catunganijwe n'iryo shure, nk'uko amakuru ku rubuga abishikiriza. Muri leta y'u Burundi humvikana ikibazo kijanye n'ubukene bwibonekeza mu bibanza bitandukanye, aho imiryango itandukanye usanga ifise ubukene ntangere. Mu gihe kandi igihugu cy'u Burundi gihanzwe n'ibibazo bitandukanye, harimo ikibazo k'igitoro, ikibazo kijanye no kwiyunguruza, ubukene budahera, amahera mva makungu yarabuze, ndetse n'ibindi byose bitandukanye bibangamiye itunga ry'igihugu cy'u Burundi. Imiryango rero itandukanye ikavuga ko ibayeho mu buzima bugoye cyane, bagasaba ko rero umukuru w'igihugu iyo batabara bivanye nuko ari we abona amagorwa abanyagihugu bafise. Reka roshimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru twego tubashikiriza kuri isaha, tube dusozere ngaha tuze gusubira mu makuru araza kubagize ko gusambibutse gufyonda suivre partage ndetse na s'abonner kugira ngo tujye tubandanya kubana amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza umwanya n'umwanya. Reka nkengurukire abariko badukurikira bari mu micungararo igize igihugu cyacu Burundi, abariko baradukurikira bari mu bihugu bibanyi, bari mu makungu ya kure, mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza kuri ndomoresha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende Isange TV, ishene hiba iriko irabashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bikizwe kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi.
Reka mbashimire kuba mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twariko tubashikiriza niwe ko fyonda suivre partage ndetse na s'abonner kugira ngo mujye mubona notification zijanye n'amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza.